Turabaramukije cyane, turabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ni kwa kundi nyene tutahingishanya kubagezaho ibintu biba bigezweho ndetse n'ivyo mutari muzi tukabisesangura kugira ngo tujane n'igihe ndetse tube tubana tuzinanye. Ego uno musi turaganira cyane ku mukinyi w'amareresi ndetse harimo bakora amareresi twokwitwa yitwa Nsoro. Ariko amazina yiwe y'ukuri hamwe twakubwitwa yiswe n'abavyeyi ni Iradukunda Liberty, benshi bamuzi ku izina rya Nsoro canke abandi bakamumemeza ku izina rya The Move Machine. Ego turashaka kumenya mbe izina Nsoro ryavuye canke se Nsoro ibi bintu byo gukina amareresi yabijemo gute? Ego sasa rero uyu mushinga ntahe n'umupapa afite umugore. Ego n'abana abatari babizi bamenye ko ari umupapa. Hama igikurikiye naco Nsoro yatanguye ibi bintu vy'amareresi abitangurira mu mutwe, yumva umenga yovyubaka, yumva umenga vyogenda bigafata inzira, niho yigira inama nk'uko abandi bigira inama, arabizamwo. Ego amaze kubizamwo atangura arakora filime zigiye zitandukanye, arakorana n'abandi kugira ngo murazi ko umuntu aje mu kintu gishasha abanza akigatere akamenya abo bagiye gukorana, akarondera inshuti mu ivyo bintu kumbure ziri hafi na hafi basanzwe bakora ivyo bintu. Uyu mushinga nahe rero bimaze kuba uko, amaze kumenya tere, amaze kumenya ukuntu bikorwa, amaze kumenya ukuntu bigenda, yari asanzwe ari umuntu yize ivy'amareresi, afise na certificat kumbure, yarakoze formation ikwiye ahantu hatandukanye, akaba ari asanzwe ari n'umu producer. Bavuze umu producer muri filime ni umuntu n'umunyamifungo, n'umuntu ashira imifungo muri filime, uwo bitwa nyene filime. Hama akangera akaba n'umukinyi akina Nsoro, akongera akaba n'umuntu yandika amareresi. Nsoro akongera akaba n'umuntu kwitwa umuntu ayobora filime, urya aba ari kuri plateau, aba umuyobozi wa filime, niko novyita mu Kirundi kugira ngo abantu bavyumve. Rero muri filime uyu mushinga na Nsoro mu byumve neza asanzwe ari umunyamifungo kumbure, ari mu bantu bashiramo amahera muri filime, kandi akaba umukinyi w'amafilime, kandi akongera akaba umwanditsi w'amafilime, kandi akaba umuntu ashobora kuyobora kandi filime. Urumva ibintu byose biri ya raporo ya sinema vyose arabizi, kuko twagiye gusanga nagiye gusanga ari umunyempano uyu mugabo, kubera ko uze gusanga ibintu byose abavyikorera kandi bica vyoroha. Kandi igikurikiye akaba ari n'umuntu twokwitwa umukoci. Umukoci novuga ko sinzi ko no bivuga kugira mu vyumve, reka tumushire muri sense yo mwigisha canke umuntu umuformateur, umuntu avoma abantu, asanzwe ari mu buntu, ari n'umuntu afise impano yo kuba yo kwigisha kandi ikintu kakimenya mu mwanya muto. Nico gituma haciye habaho ico bitwa Burundi Film Academy, ariko ico turaza kukigarukako tumenya ati mbe izina Nsoro ryavuye. Kuba tazi izina Nsoro iyo ryavuye, ku bantu bariko barabifata mwa kino gihe n'abandi bari babizi bavyibagiye, izina Nsoro ryavuye muri filime yakinye yiwiwe, iyo twokwitwa filime yo kuvunira mu mavi yiswe Nsoro the Hero. Niho izina Nsoro ryavuye, kuko iyo filime yayikinyemo yitwa Nsoro. Kumbure muzogenda mwirabe ku rubuga rwiwe, muzosanga ari umuntu kumbure no kwitwa ko ari umuntu agwanira neza y'igihugu, kuko no kuyikina yakinye yambaye idarapo y'igihugu ku kuguru, kandi babikora neza. Niyo mpamvu rero tuba dukwiye kumenya ayo mazina y'amataziranyo iyo aba agiye arava. Nsoro rero ryavuye kuri filime yakinye yiswe Nsoro the Hero. Mu mushinga ntahe Liberty niho yaca yiyumvira ikintu cyo gushinga
icyo no kwitwa ikarisha bwenge cyo gukora formation y'ibi bintu vya sinema kugira ngo abantu babyige bagire ubumenyi bamenye ibyo bakwiye gukora n'ibyo badakwiye gukora. Niho yaca yumvira ikintu bitwa Burundi Film Academy. Yamaze kwumvira ikintu bitwa Burundi Film Academy, aragerageza araraba ko coshoka. Amaze kugerageza abona kirakunda, kuko murazi ko umuntu agitanga urugambere biba bigoye, arakenera kumbure abandi bantu, agakenera kumbure icyo twokwitwa abandi bantu bamufasha kubyumvisha abantu, ariko wewe nubwo vyari uko yagerageje gukorana n'umuntu bari hafi cyane, bakora promotion ya mbere, barayifoma, barayisohora, bayindiza no muri carrière kandi bikora neza cyane. Hageze ku ya kabiri sinzi ikintu batahurije ko, ariko baravana. Hama murumva ko biba bitoroshe kuba umuntu umwe yatanguranye mukavana, kumbure abo muri kumwe muri academy baba muri ko muraforoma bo barafise ukuntu baca babimurika. Ariko Imana ishimwe yaragwanye nk'umuntu w'umugabo, kumbure aragerageza promotion ya kabiri ayiba hafi, yemerera hagarika ivyo yararimwe, aravuga ati uyu mugambi nawe ukoze kugira ngo habe ikarisha bwenge, habeho formation, abantu bavyige bagira ubumenyi ibi bintu, kuko igihe cyose ikintu cyose birasaba kugira formation kugira ngo ukije mubizi. Murazi ko ndabaye nk'akarorero, abantu babize informatique de gestion, informatique de maintenance, informatique de télécommunication, abantu babize ibi bintu by'ama scientifique, science A, science B, abantu babize ivyo bintu byose, irevure baba bavyize kandi baba ari incabwenge, ariko bagiye ku kazi birasaba ko bakoresha stage niburi yabaye nkeya y'amezi 3 bariko bariga ako kuntu uko bikorwa, kuko kubyiga ku ishuri ni theory, naho uba warize nko kubijya ibintu biri pratique by'ama technique, ntibiba pratique yo ku ishuri ntibikwiye, kuko haba hari ibibazo by'ibikoresho, haba hari ibibazo by'umwanya, gufata theory ukabifatanya na pratique, ivyo bintu biba bikwiye. Ariko iyo ugiye ku kazi ni 100% canke 90% pratique. Niyo mpamvu rero hacabaho ikintu ca stage, bakaguforoma ikiringo runaka kukishika aho babonye ko uri kwaje kandi ubikora neza, hama bakakureka ukabikora kandi ukabandanya mu nyuma bikagenda neza. Nayo niyo mpamvu iyi academy, Burundi Film Academy, isa nk'iyabayeho kugira ngo ibintu bigende neza. Banze haceho akantu k'agaformation gatonya, habeho ikintu bitwa ihugurwa mu Kinyarwanda murandonga. Sasa rero nuko vyatanguye, hama arabandanya kuri promotion ya 3, arabandanya ubu ariko afasha promotion ya 6, aho novuga ko ariko yaba abantu bo muri academy barenga 200. Murumva ko ari igikorwa gikomeye cyane kandi gihambaye kandi kigoye. Ni ibintu byoroshe kuza muri Burundi Film Academy, uko bimera ni ibintu byoroshe cyane. Kumbure utwiza ko office nimero ya manager, hamukamubwira wegiye ucuza ukaba umunyamuryango wa Burundi Film Academy. Nuko rero yo itangura rero, mu biganiro byinshi twagiye tukorana n'abantu bo muri Burundi Film Academy, na Liberty nye narimwo, nakunda kubabaza ikibazo kivuga ati mbe kizi filime dukina mu Burundi zumva mu Burundi canke se no mu Rwanda n'abandi barundi bakenya bari hanze, nkibaza ati none muntu imvukira yo muri Amerika, imvukira yo muri Canada, imvukira yo muri Nigeria, imvukira yo muri canke ngaha muri Tanzania itazi Kirundi, izi filime zozumva gute? Muri ko mukora iki kugira ngo izo filime zibashikire kandi bazitahure? Niho baca bavuga ko kumbure Sura yavuze ko hari club bigisha icongereza, barigisha icongereza, bigisha indimi, niko no vyita, kuko vuba cyane namba baratwemeye ko biga icongereza muri Burundi Film Academy, ugira formation kandi bikakorohera no kwiga icongereza. Arashobora ku minsiza itari kure cyane kuzoduha filime ishobora kumva ishobora isi yose kuyumva.
hama mu Burundi tukaba turateye imbere. Niyo mpamvu rero totera intege kumbure si Burundi Film Academy gusa ihari yonyene, ariko yoyo ni ifise ubugikora buri officiel gusumba no kwita nk'abandi. Sindiko namuvugira mu nyumve, ariko nabandi barafise amatimu. Hariho timu GN Films, harimo timu BMT, hariho timu ya kwa Bere, hariho timu yo kwa Sami, hariho timu ya Lemmy Nice, hariho timu nyinshi cyane, timu zo kwa Bamutima hariya muri comedy. Izo timu rero zose zumve iki kintu, mukwiye gufata mugabwira umwanya mukiga izindi mva makungu kugira ngo ireresi y'Uburundi ive mu Burundi isoke hanze y'igihugu. Nico kintu no babwira. Igisigaye naco ni kubana neza, hama tugasenga Imana ikadufasha kugira ngo ibikorwa byacu bigere kure, kuko ubwacu ntacyo twokwishoboza tutari kumwe n'Imana nidushoboza, kuko nta kibera ubusa, ikintu cyose kiba ku mugambi w'Imana. Yego muri sinema cyangwa se icyo twokwitwa filme, tuzobana cyane tubabwira ibikorwa bitandukanye by'abanya mareresi niko no byita, bariko babikora neza kandi bakabinonosora. Tugarutse rero muri Burundi Film Academy, dushaka kubamenyesha ko muri Burundi Film Academy novuga ko ari umugwi witahuye uzi ivyo urimwo. Nababwiye sindiko ndavugira aho benshi muri bo bahabwa uburenganzira umaze kuba wize ugakora formation, uraheza ukaronka certificat. Umaze kuronka iyo certificat donc uri umunyamuryango. Kesha akunda kuvuga ibyo mugabo ariko aratanga ama certificate ngo n'urupapuro ndabahaye ushobora no kuja guta, ariko ikizima nico sigarana mu mutwe. Niho benshi bagiye biyumvira nabo kuba bokora abakaproducer. Nababwiye ko bavuze producer muri filme arujya muntu wo munyamifungo. Rero haba hari abantu baca bumva umenga baragiye muri mundu y'ivya cinema, bakaba bavuga ati nanje ikintu no kwinvestisa. Rero ico gihe mushefo to kwitwa nk'umudeje wa Burundi Film Academy ntabwo aca bankira. Icyagiye kunjohera kandi cyagiye kuntangaza, kumbure sinzi nuko naragenda henshi, nuko nagiye gusanga umaze kuba ufise iyo hangiro ryo gukora filme nk'abandi, uraheza ukamushikira ukamubwira, hama kubufasha hariho icyo twokwitwa ishingano aca yiremeka. Kumbure nk'umuvyeyi yakuramuye nka kujya tuvuga ati yamara ndarongoye, ariko hari ikindi kintu umuvyeyi ategeza kunkorera nko kunsohora, nko kumba hafi muri kijya gihe mba nagize maquillage, tuba dufite umugore tutaramenya umwongo homa n'udahoma. Rero nawe ahita bifata nk'umuvyeyi agaca agerageza gufasha abantu babagiye batandukanye. Ndabaha akarorero k'abantu yagiye afasha, kumbure bagiye bamwitura. Turatangura kuri promotion ya mbere, turabona Lina Movies. Hariho filime yasohoye nyinshi, iyo bitwa Etat Civil cyane niyo mwamenye cyane. Iyo ni umunyamuryango muri Burundi Film Academy, kandi n'ubu ari cyari muri Burundi Film Academy. Yarafashije kandi biragenda neza, naho aba mu publicité hose muri bateramufashije, kuko ahita gufata nk'umwana wiwe. Ego turagenda ku filme iyo bitwa filme ya Ikaramu y'igihe. Uwo n'uwundi munyamuryango muri Burundi Film Academy yavuze ati nanje noshiramo imitahe nk'abandi, nanje nkaba umuproducer. Ego hariho n'iyindi na group yagiye hamwe ikora filme bitwa Tadi. Nayo nyene ategezwa kuba nk'umuvyeyi aba hafi. Iyo filme yasohokeye ku rubuga bitwa Triangle Pictures. Ijya nayo ya Ikaramu y'igihe yasohokeye ku rubuga bitwa Longest Films. Bisigura iki? Ni y'umuntu witwa Longest. Ijya nayo yasohokeye ku rubuga rwa Lina Movies. Bisigura iki? Ni indirimbo nako ni filme ya Lina. Wenyine mwe musanze muzi, musanze muramumenyereye. Ubu naho turiko turagira turaba mw'iyi minsi turabona ko hari indi filme bitwa Parma.
niyo umunyamuryango twavuga we kari muri promotion ya kane, niwe yari muri promotion ya kane, nawe yaratanze aravuga ati nange ndakeneye kandi filime nziza cyane, filime iriko irakurikiranwa cyane, ni filime yica ku rubuga rwa Parma, ni ya Evelyn. Rero mwumve ko abantu bose bafise abo bariko bararera, mumenye ko abantu murera nabo bashaka kuva mu ivyo baramugwa, ntago ari kubirukana, mu nyumve neza, ni kubaramura. Ni nka kurya umuvyeyi aho umuhungu wiwe bavyitwa kumuha inkono, akamusohora akavuga ati ariko ntamuta, aguma aja kumuraba, meme na mabukwe wiwe yamuhaye umugore, aguma aza kuraba ati mbe abana ababaza wagwana. Nico gituma rero abantu bose bafise amatimu, bafise abana bakurikirana, nukuri ndabasabe mubahe ubwigenge, nabo bakeneye kuba bogira agashene, mubafashe, kuko izo zose zibika zaramagi, umuntu ava kure, ntawe uvuka rimwe aca yuzura ingoga. Niyo mpamvu rero nsaba cyane cyane Sabas, nsaba cyane cyane twafa mama, twafa Fanny Lavine na Nolaske, nsaba Abel Nduwayo, nsaba ba Mutima na ba Sami na ba Remi, babo bose barafise amatimu. Nukuri umuntu azobitura muze mumurekure, ntituze twumve twebwe nk'aba YouTuber umuntu ariko aridogera timu yaforomewemwo ati ntibamuhaye akanya yiyumviye kuri ibi, kuko vyagiye biba muri iyo misi iheze. Hariho abantu bariko bava mu matimu bakora amalancement y'aba officiel y'amafilme, ugasanga na amalancement arimwe amajambo y'amatiku, ugasanga lancement nyine lancement ariko ararira yumva ibigumbagumba babazwa nuko yagiye yafashwe muri timu. Nukuri ndabasabe nk'abantu nyene b'abanyamwuga, nkuko mubizi aba artiste artiste ntibapanika, n'abantu b'abanyamwuga, n'abanyamahoro. Ikintu cyose kiba kimeze fresh, kuko icyankiye mu bamfu ufo kumenya kukireka mu buryo, icyankiye mu buryo mu bamfu, icyankiye mu maduga uronderera mu makika hose, ariko ikintu kigatoka. Rego navuze vyinshi, reka ndabashimire cyane abakozi ba Art Burundi, mukomeze guhezagirwa, mukomeze kugira imigisha ho muri hose. Yego ni kuri Art Burundi dushikara kubazanira vyinshi bateramisha kumbure aho muherere hose. Imana ikomeze kubaho umugisha.